Kuva ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 Gitugutu gushika kw'igenekerezo rya mbere Munyonyo mwaka turimwo wa 2024 haratunganijwe ivyigwa ku rwaruka rugendana ubumuga bwo kutabona n'abamugaye ukuboko canke ukuguru kumwe mu nkino zo gusiganwa hamwe na Goalball. Ivyo vyigwa vyatangiwe ku kibuga citiriwe Olympe Africa benshi bazi nka Stade Olympique mu Nyabugete. Kaba vyateguwe n'umuguje w'inkino z'abagendana ubumuga Comite Paralympique du Burundi. Mu ntumbero y'umugambi w'icerekezo kumenyekanisha no guteza imbere abanonotsi, umugambi ufashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'ubufaransa. Eugene Sabayezu asanzwe arongoye umugwi wateguye izo nkino arashimira cyane vy'imva mutima ubuserukizi bw'ubufaransa mu Burundi budahengishanya kubafata mu mugongo. Bwa mbere ndagomba gushimira cyane bimwe bivuye ku mutima Ambassade y'Ubufaransa na cyane bimwe by'umwihariko d'une façon particulière à monsieur Jean Clément Dion mumumpera amashimwe cyane. Ambassade y'Ubufaransa yaratubaye hafi nibaza yuko kuva jewe ntangura gutwara no Comite Paralympique mu 2017 twashitse dusanga sport bisa n'ivyahagaze. Leo nari nafasha kanya gushobora kugendera abo twiyumvira bashobora kudufasha batari bake, twaragendera mu ambassade, turagenda mu mashirahamwe atandukanye. Muga abantu bashoboye gutwakira batubwira bati mwebwe genda mutegura umugambi mutuzanire, babaye Ambassade de France hari mu 2017. Nshimire aba coach mugoma mwitanga kugira ngo ibi bikorwa bigende neza nkuko babivuze. Sport mu bisanzwe umukocha bagwiza ko afise uruhara runini cyane gose. Banonotsi n'ukuri murabona yuko mutawe muri benshi muribuka igihe twagira ntuzenya detection de tara barabanonotsi barenga hafi 100 mugo murabona bari ngahe nyene bangana muri 2026 rero kubera mwatowe muri benshi ibimwigishwe mugende mu vyerekane mu bishire mu ngiro. Iyi myaka ine dufise kuva ubu kugeza muri 2027 kujama mu maje ya Los Angeles ni mutaba mwagiza ama performance akwiye tuzotegura amahiganwa hirya no hino nitwaronka abandi banonotsi babarusha burya namwe muzoba muri ko murasubira inyuma kuko tuzoza turapromotinga abantu tuzobona bashobora kutuzanira imidali. Objectif dufise nuko muri amaje de Los Angeles dushaka yuko turonka abatlete benshi. Mw'ico kiringo c'indwi yose abakinyi batowe mu bandi ni 17 bari kumwe n'abamenyereza kugira ngo bakurikirane izo nyigisho. Mu rukino rwa Goalball ho harifashijwe abamenyereza bava mu gihugu cy'u Rwanda bamenyereye izo nkino kandi bashobora kuvuga ururimi abarundi bumva. Eka nabo nyene barashima urugero abakinyi bagezeko. Ku mazina ni Ndayizeye Jean Marie Vianney mumenyereza wa club Muzinga Athletisme, hama nkaba naje muri iki kigo gukurikirana inyigisho z'abantu babanonotsi bagendana ubumuga. Rero inyigisho nazakiye neza kandi zarafashije kandi zarampaye icigwa kinini ziranyereka neza wa muntu agendana ubumuga asa n'umuntu atabumuga afise bakomeye co kimwe, kandi wa muntu agendana ubumuga barafise impano bisangije kandi zoshobora kubafasha muri kazoza kabo mu miryango ndetse no ku gihugu cacu. Hariho abantu bari iyo mu mitumba nk'ubu turi no mu gisagara, hariho abantu bari mu mitumba usanga bafise impano zikomeye kandi bagendana ubumuga. Rero ico twokora no kubiyegereza tukabashira hamwe n'abandi abo usanga baragiriwe amahirwe bakaja muri ivyo bigo by'abantu bagendana ubumuga, n'ubundi usanga afise ubumuga yisangije ari hariya ruguru mu misozi kandi afise impano yoshobora kushira hamwe n'abandi igashobora kumuteza imbere. Tukishika twarakoze umunsi wa mbere turakora umunsi wa kabiri, uko bwaca niko nabona haguma hari amelioration gushika ko nuno munsi kuko naravye nko muri mubo twari kumwe muri athletisme nk'imyanya bahereyeko nkaca ndaba n'umwanya bakoze uno munsi tubevariwe sanze abo bantu bakomeye cyane, ahubwo dukwiye kubiyegereza tukabafasha kugira ngo nabo batera imbere baja habona nk'abandi. Izo nyigisho zarangijwe no gutanga certificat ku banyeshuri bazikurikiranye.